wa gatanu igenekerezo rya gatatu ntwarane umwaka w'2023 muri komine Mutimbuzi buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Sengiyumva yaratanze icegeranyo aho yamenyesheje ko intara igizwe n'amakomine 9 muri ayo hibonekeza komine Mutimbuzi irimwo ibibazo by'amatongo cyane abihagira amatongo ya leta. Komine ya Mutimbuzi na cyane muri zone ya Maramvya turabonamwo amatongo leta agira atanga kugira ngo arangurirwemwo ibikorwa by'iterambere, ariko uyu munsi bikaboneka neza yuko biriko ayo matongo yakakoreshwa ibindi, ayo matongo bigasabwa ko nayo agaruka mu matongo ya leta. Rero tugiye muri zone ya Gatumba twarabonye ko ari amatongo ari mu bice vya Nkanga Rugarika, ayo matongo nayo akaboneka amwe ari amatongo yari yarabitswe ngo leta izo yakoreshe iyindi migambi, n'amatongo yahawe abanyamahanga ngo yahanguriyemwo imigambi, n'amatongo leta yakuyemwo abantu ikabashiramwo iyindi migambi nk'ubworozi bw'inka. Ayo matongo yose twabonye ko ari amatongo akwiye kugaruka mu matongo ya leta. Impande y'ivyo twarabonye amatongo avugwa ku gice bita ku Karago, amatongo twasanze ku mutumba wita Mushasha, n'itongo twasanze aho bita wa Rubondo, nayo kera yaramapezana ariko abene gihugu bagiye barayigarurira uko bukeye uko bwije. Tugeze mu Rukaramu twarasanze amatongo atandukanye, ayo nayo hari ayo bita amatongo ari kuwitwa Nkeshimana Leon, itongo ritwa kuri Kashinwa kwa Kagame, Kigaramango eka n'ahandi. Mu Rubirizi twarasanzeho itongo ishengero rya Adventiste ryirengereje ku itongo rya risanzwe rifise, no kuvuga yose n'amatongo yitirirwa leta, ariko uyu munsi akaba ari mu minwe y'abene gihugu. Twovuga rero yuko amatongo twabonye atarayo gusa ni menshi, ariko dugize incamake. Bigasabwa rero abene gihugu bose bari muri ayo matongo ko bakwiye kwitegura kuyavamwo kugira ngo agaruke mu minwe ya leta. Impande y'ivyo twarabonye amazu ari muri zone ya Gatumba ashika 3 yagiye agurishwa. Amazu yari ya leta yagiye agurishwa n'abene gihugu mu buryo budatomoye. Ayo nayo bisabwa ko agaruka mu mazu yitirirwa leta. Aha twovuga nk'inzu bita Jite aho umwami Mwambutsa Bangiricenge yahora ashikira. Iyindi nzu yari inzu yahora ikorerwamwo na douane Gatumba, iyo nayone ikaboneka ko iri mu minwe ya bene gihugu. Bamwe akavuga ngo baraguze, ariko turavye impapuro bafise tugasanga ntizitomoye. Hariho n'iyindi bita ngo ni foyer ya komine, iyo nayone yagiye yaragurishijwe. Ayo mazu yose uko ari 3 tugasaba ko ayo mazu agaruka mu minwe ya komine. Buramatari Sengiyumva agasaba bene gihugu bifuza kugura amatongo muri komine Mutimbuzi ko bomanza gutohoza kitongo rikwije amategeko. Agasaba kandi ko bokwirinda kugurira amatongo ku matelefone, bagatohoza neza ko itongo atari rya leta. Umuntu wese azi ko itongo ryiwe ryoba ryaravuzwe mu matongo ya leta aba ariyegeranya arivemwo, kuko vuba cyane tubaha amakete abasora muri ayo matongo kugira ngo amatongo vy'ukuri akoreshwe ibindi. Murazi ko itongo mu gihugu ubu risigaye riryoshe cyane, rero atayindi ngingo irafatwa. Twifuza yuko ayo matongo twoca tuyaha amashirahamwe nk'amakoperative sangwe n'ayandi makoperative yegeranije ayakoreremwo ibindi bikorwa vy'iterambere, kumbura girane n'amasezerano
na komine mu kurindira yuko leta ishobora kuhakorera yindi migambi iterambere. Radio television RTBB nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.